umunsi badutera batanguye kuri terero resanse hari mu masaha 10 y'ijoro, bararasa baraturira, naho inzu itahiye, imodoka ziri zari mu rupangu zarahiye, n'ibindi birononekara bya electricité, n'ibyo barasha indani bironona ibikoresho bimwe ibindi basigaye barabyiba. Hanyuma babandanyiriza muri RP barayiturira, bimwe biteye ubwoba, bavaho baja muri Bonesha yari ifatanye n'izindi nzu z'ababanyi ngira ngo batinye ko habasha hose, baramenaguye bararasa ibikoresho, baherahereza muri radio Isanganiro bwakeye, abantu babibona naho nyine bagira uko naho nyine bataturiye kubera Isanganiro ifatanye n'izindi nzu. Je bakibimbwira ndose telefone bariko barabikora, naratangaye cyane ndanagira ubwoba, kuko sinshobora kwibaza ko ibyo bintu bishoboka, naho hariho abantu bari batubwiye batuburira ati mwe bariko bararaba ingene bagabanya ubushobozi bwanyu bwo gukora. Hamwe wimvira uti none bakugabanya gute ko bamaze guca amametero ya ruguru? Tubifata uko twarabona ko tubanye nabi, badashima ibyo dukora, badashima ko ibyo bakora bija habona, ako ntitwiyumvira ko bashobora gushika hiyo. Icyo babikoreye kiraboneka ko ari ukugira abarundi ntibabandanye bamenya ibiriko biraba mu gihugu. Bazi ko bari bagerageje kugara radio RP nka kabiri, batinye cyane banka ko abantu bamenye ibiriko biraba, bamenye nuko abandi bariko bariyamiriza ico kiringo cya gatatu cya muhisi nkuru nziza, kugira ngo n'abandi bose ntibave baja kwiyamiriza. Bari basanzwe bakubita urutoki ku byakorwa umunsi ku munsi ku byerekeye amabi ari mu gihugu, ariko icyo gihe yabaye nk'aho baronkeyeho uburyo bwo guca bagwatita, ahubwo tuzirandurire rimwe ko habaye ikudeta. Ibyo byatumye ubwiyenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi busubira inyuma ku buryo budasanzwe, kuko urumva amaradiyo 4 yakurikirwa kurusha ayandi, aturiwe kugarwa, urumva ikiba kibaye mu gihugu. Abantu bose baraguye mu gahundwe, twe twaraguye mu gahundwe, bamwe barahunga abandi barihisha, bihera hari abamenyesha amakuru barenga 200 uno munsi bari mu buhungiro. Hatakari ibintu bifise igiciro kinini cyane, nta butungane twiteze muri kino gihe bene kubikora bakiri ku butegetsi, ariko umwaka habonetse ubutungane no ku bandi barundi bose, nta nkeka tuzotunganirizwa, kuko babikoze izuba riva, ntibihishije, batanguye mu ijoro burabakera ko ntibihisha, n'abari barongoye ibyo bitero turabazi. Nibaza rero ko atankeka nihagira tuzotungane, dusabe gushumbushwa, dusabe nuko babikoze babibazwa.